STNB, Société de télédiffusion numérique du Burundi. Mwari mwiteganya igishika cinshi yabashwayemo ku muvuduko w'amasanamu y'umutonore acibibatsi. STNB ije kubaka ryo kukwirabira amashene ashika 54 yose gitangaza yo mu Burundi na yo mu makungu. Aryoheye ijisho mwibereye aho mu mihani wanyu. Niyo kuronka decoder ya STNB biroroshe cyane. Gura amezi abiri ya bouquet basique ucuronka decoder na antenne ku buntu. Izo decoder muzisanga mu ntara zitandukanye: Ibujumbura, Gitega, Muramvya, Mwaro, Bubanza na Karusi. STNB, Société de télédiffusion numérique du Burundi. Ego rero nizere ko muriko muranezerwa na zimwe mu ndirimbo tugenda turabacishirizamwo. Murabitswe kwa kabiri dushiramo indirimbo mpimbaza mana gusa. Uno musi rero turafise kandi sinomwita umushitsi kure kasanzwe ari umusangwa, ariko iya jemisi yose hari ikintu gishasha abatuzaniye. Karibu cyane. Murakoze. Umeze neza? Ego. Niki gishasha uno musi utuzaniye? No musi nje kubabwira ibintu bishasha. Murazi ko nahoranza kuvuga bishasha, mugabo no musi ni bishasha gusumba. Hariho societe nshasha yatanguye nkuko abariko bararaba television babibonye. Ni television ni societe de télédiffusion numérique du Burundi, nkuko nosaba abo mu buhinga bw'ivyuma bagacishamwo spot publicitaire kugira babone iyo societe de télédiffusion numérique du Burundi isanzwe ikorera ngaha mu Burundi. Ni nshasha iyo onye izanye amadecoder mashasha. Surtout nk'abantu bari mu gihugu hagati bahora bavuga ati hari amashene tutabona za RTNB, za BTV, za Isanganiro, za Buntu TV, za Rema, za Ingomage, surtout zishene locale. Niyo ije kubaha amasanamu meza kuri bimwe bita television numérique ku buryo bwa terrestre. Kare abantu bari ruguru bahora babona amashene locale baciye kuri Star Times, mugabo ubunye hariho societe shasha yaje yitwa STNB ije gutanga amadecoder ku buntu. Amadecoder tuko tuyatanga ku buntu, decoder ku buntu. Bisaba yuko wewe ugura abonnement y'amezi abiri tujya tuguhereza decoder ku buntu. Ikorera hehe? Iyi societe isanzwe ikorera ngaha mu gihugu cacu, igakorera ngaha i Bujumbura. Icicaro gikuru kiri ngaha i Bujumbura aha muri Whitestone. I Whitestone ni ngaha kwa yanzu bavuga ngo ni kwa Domicie. Ni muri deuxième étage. Ariko mugabo ayo madecoder dusanzwe tiko tuyagurishiriza mu ntara zose. Si mu ntara zose, ni mu ntara zitandatu ngaha i Bujumbura. Abazikeneye barashobora kuja ku cicaro gikuru ca STNB canke kuri Star Times, siège ya Star Times, canke ngaha kuri kioske ya Brarudi, canke mu Buyenzi, mu Bwiza. Ahantu muzobona icapa ca STNB murashobora kubabarizaho decoder ya STNB, kandi mwisanga ku biciri bayiguha ku buntu ukagura amayinite y'amezi abiri ya bouquet basique. Isanzwe ifisemwe amashene 56 ubunye. Twatanguye dufise amashene 58, ariko ubunye dusanzwe dufise amashene 56. Twaramaze kongeramwe amashene abiri. Hama akabijya kiyo decoder nuko nk'abantu ba ruguru kugira babone RTNB bategezwa kuri amayinite bukwe. Ariko ubunye umuntu azo ari karakoresha iyo decoder kugira ubone amashene RTNB 1 na RTNB 2 uzozibona ku buntu, kubera ni societe harimo mutahe wa leta. Neno leta ntishobora kwemera yuko umwene gihugu kugira abone information abanze kwigura. Ivyo ntibishoboka. Nico gituma dushimira leta y'u Burundi yafashe intambwe kugira umwene gihugu ashobore kubona information atayiguze. Ariko kubera umugambi wa leta uwari we wese ashobore kuronka information nka kujya tuzironka mu radio no muri televiziyo ko ikiba tuzironka. Nico hanyuma nko ku muntu hoho ari ruguru asha ayikeneye. Ego ku muntu ari ruguru ndakubwira nk'Igitega. Igitega kwa Karime, Igitega ziriho, mu Giheta ziriho, Bugendana ziriho, Imwaro kuri centre Imwaro ziriho, Igisozi ziriho, Imuramvya kwa Poro ziriho, mu Bukeye kwa Bata ziriho,
Bubanza ziriho, Icibitoki mu Buganda canke mu Rugombo kwa Eustache hose ziriho. Hama na Cibitoki ubunye twatanguye kuzitanga mu Cibitoki. Bujumbura rirare hose ni sawa. Mwijenda ku muntu yitwa Bernard aho nyene ziriho. Isare Mugongomanga canke Mukike hose uzisangaho. Rero bisigura ko ahantu hose ubona icapa ca STNB genda utanga amafaranga 40,000 baca baguhereza decoder ubona amezi abiri uburishe bouquet y'amezi abiri no kuvuga hariho bouquet basique na bouquet nova na bouquet classique. Bisigura ko atanumwe bazimba amahera batanga kugira baronke decoder n'ibihumbi 40 kwaturaba amezi abiri ya bouquet basique. Afite ubuguze bouquet basique sino decoder na antenne bayiguhereza ku buntu. Ego munyaruke rero muzigure uzimiye arazimbwa murumvishe ko ari decoder ziriko zitangwa ku buntu. Ego ziriko zitangwa ku buntu. Ego mu ntara 19 dufise mu Burundi ubu unye turiko zitanga mu ntara 6. Ni kuvuga mu kwezi k'umunani naho tuzokwinjira tuzotangura gutanga mu kwezi k'umunani no kw'icenda tuzokugurura izindi emetere kuko nk'ubunye tugure emetere ya Imanga na emetere ngaho Bujumbura na emetere imwe ya Igitega. Aho hose hariko hakirizwa nizo emetere zitatu. Ibaze nitugura emetere 11 mu Burundi bwose dufise emetere 11. Urumva yuko kazoba kabike kazoba arakarusho. Ego wakoze cyane rero kuza reka tugushimire. Murakoze cyane kwa mwanyakire mu bwami bwa BTV. Karibu cyane abe muri technique rero bongere badusubirizemwo aho gasport gatonya tubanze tukarabe ku batakabonye. Ngi STNB Société de Télédiffusion Numérique du Burundi mwari mwiteganya igishika cinshi yabashwaye mu kumuvuduko w'amasanamu y'umutonore acibibatsi. STNB ije kubaka ryo kukwirabira amashene ashika 54 yose gitangaza yo mu Burundi na yo mu makungu aryoheye ijisho mwibereye aho mu mihani wanyu niyo kuronka decoder ya STNB biroroshe cyane. Gura meza abiri ya bouquet basique gucuronka decoder na antenne ku buntu. Izo decoder muzisanga mu ntara zitandukanye i Bujumbura, Gitega, Muramvya, Mwaro, Bubanza na Karusi. STNB Société de Télédiffusion Numérique du Burundi.